turongeye kandi kubaramutsa abakunzi banywanyi ba YouTube channel yacu Inaye TV. Nawe woba wiyahisemwo uyu munsi kuyikurikirana ariyo rya mbere, turakwifurije ngo amahoro y'Imana abane nawe, amahoro y'Imana abane natwe aho duherereye hose. Nuko rero mbere ko tutangura kubashikiriza Inaye yacu, Inaye twabateguriye, ndashaka gose ngo utari bwagire subscribe canke s'abone abafise za telefone ziri mu ndimi z'igifaransa, mugire subscribe canke s'abone. Nimwaheza gufyonda kuri subscribe canke s'abone, hari kengeri iri ruhande muyifyonde kugira ngo dushizeko Inaye buri munsi muze mwame muronka babamenyesha ko duhejeje kuyishirako. Imbere rero rero dutangura Inaye yacu canke duhakaze uba dutegura Inaye yacu, reka dufate akanya turuhuke turaje mu mwanya. Nkuko nari nabibabwiye rero, uyu munsi turafise iyindi Inaye ya mushiki wacu, mwagira dushingira Inaye mushiki wacu yitwa Nzeyimana Chanel Kelly. Reka tumuha akanya ashobore kutubwira ivyo Yesu yamugiriye. Mana ishimwe bene data, muraho mumeze neza. Hama je mpagaze ngaha ngira nshinga Inaye, nshimira Imana ivyo yankoreye mu buzima bw'iwanje. Je nari mfise umufiance wanje baramufunze, umva barambeshe ko yivye imodoka kubera hari umuntu yamuhamagaye amaze kumutelefona. Uyo muntu baca baramubura, bamaze kumubura ama bacafata, urazi ko baca baraba abantu mwavuganye, baca bafata umufiance wanje, bamaze kumufata baca baramufunga. Bamaze kumufunga bamutwara direct mu mpimba. Ndavuga ati Mana, kubera iki wemeye ko bishobora kumba ko bino bintu? Ndababara kweri, ndasenga ndavuga ati Mana, why wemeye ko biza kuri jewe? None Mana, nzobaho gute ko umushiri wanje ko bamfasha byose? Je ngiye kubaho gute? Umufiance wanje ko bamfasha, ngiye kubaho gute? Bizogenda gute? Ariko bene data, Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu irahari, yisenzera kwiyereka. Nukuri yaranyiyeretse kandi ndabishimira cyane Imana. Ko Mungu baca bamurondera, baca baramuronka, maze kumuronka umufiance wanje baca baramurekura. Nukuri ni vy'agaciro kabisa kuri jewe kandi ndabishimira Imana. Imana yacu ni nziza basha. Imana yacu irahari, ni wayisenga uzoyibona, no yihamagara izokwitaba kabisa, ko yananje yaranyitavye, yaranyiyetse nk'Imana. Nukuri Imana yacu irahambaye kabisa kandi Imana yacu ni nziza. Rero nashaka kuremesha n'abandi bafite ingorane nk'izo ziwanje. Ego Imana irahari kabisa, narayibonye kandi Imana iyo yahamagaye iraseruka kabisa. Rero ndabishimira Imana ko ni ivy'agaciro kabisa. Ego Imana ishimwe kandi. Amen, 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 amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iriho kugira ngo tuvugire. Hari abakoresha, urumva ko Chanel wewe amaze kubona ko bigeze hiyo, yarabonye ko yabaye yataye umutwe, avuga ati no, reka mpamagara Imana. Arabaza Imana igituma vyabaye, arasaba ubutabazi ku Mana. Nkuko rero yamenye Yesu, arahamagara Imana ngo imuvugire. Nuko rero Chanel amaze guhamagara Imana, Yesu ntiyamwirengagije, nkuko yavuze ngo ni twamuhamagara azokwitaba, kuko ijambo ryayo rivuga ngo nitwadodora tuzugururirwa, nitwarondera tuzohabwa. Nuko rero Chanel yaradodoye kandi yarugururiwe. Nuko rero nkuko rero ndababwira,
mumugire Yesu umuvugizi wacu, azobadefanda, azobavugira, azobiyereka nk'uko yiyeretse Chanel. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwariko muratukurikirana kuri YouTube channel yacu Inaya TV. Nibutse abatari bwagire subscribe ko bogera subscribe canke s'abone, hama mufyonde kuri kaga kengeri kari ruhande subscribe canke s'abone. Hama abafise inaye zabo mugomba kudusangiza izo naye zanyu, murashobora kubishira muri commentaire mukatubwira ko mukeneye kudusangiza inaye, natwe tuzobakontakta tubarondere kugira ngo mudusangize ivyo Yesu yakoze, kuko birafasha biraremesha. Nuko rero Imana igira neza, Imana y'amahoro ibagirire neza aho muri hose, mubandanye muhezagirwa, mugira n'ibihe vyiza, naho ubutaha tuzosubira. Bye bye.